Abantu amajana 9 bakorewe amabi nibo bavugishijwe. Ayo mabi hakaba harimwo ukunyuruzwa, ukwicwa mu nyamaswa, gusinzikarizwa ubuzima, guhagarikwa atamategeko akurikijwe, utibagiye gufatwa ku nguvu. Ayo mabi akaba yabandanije akogwa mu 2017 n'2018. Ivyo bikaba biri mu cegeranyo ca nyuma c'umugwi w'ishirahamwe mpuzamakungu ONU ujejwe amatohoza ku mabi akorerwa mu Burundi. Ico cegeranyo kikaba casohotse kuri uyu wa gatatu itariki 5 Nyakanga 2018. Imvugo z'urutavanako z'ugwanko no gukorera abandi ikibi zakoreshejwe n'abategetsi b'umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD uhereye ku mukuru w'igihugu Petero Nkurunziza biri mu vyo uwo mugwi werekana ko vyatumye agateka kazina muntu katubahirizwa namba. Kubwa Rusi Aswagbor ari mu bagize uwo mugwi, ivyo vyatumye abanyagihugu baja mu bukene ntangere. Uburundi bwasubiriye kuba igihugu gikeneye imfashanyo yihuta, abanyagihugu bakaba bakeneye gufashwa mu bijanye n'imfungurwa, kuvurwa no guhabwa amazi meza. Muri ico cegeranyo Dudu Diene atwara uwo mugwi wigenga ujejwe amatohoza mu Burundi amenyesha ko ubutegetsi bw'Ibujumbura bwahinduye umukenyuro mu bwicanyi butagira izina. Ati ubu basigaye bikika ijoro hama bakazimanganya ibiziga, gutyo ayo mabi yabo ntasubire kugaragara. Uwo mugwi nyene uvuga ko abagwanya ubutegetsi ari bo cane bakorewe ayo mabi mu gihe c'amatora y'ibwirizwa shingiro yo mu kwezi kwa Rusama no mwaka, ikerekana ubwoba ko n'amatora yo mu 2020 atazoba mu mutekano. Dudu Diene aheza asaba umugwi ujejwe agateka kazina muntu wa ONU ko uwo mugwi ujejwe itohoza mu Burundi wokongererezwa ikiringo c'umwaka mu nama izoba mu ndwiza. Kubw'umushingwamanza ari mu bagwanira agateka kazina muntu Dieudonné Bashirahishize ngo uyo mugwi wakoze ibikora inka mu kuvugisha ukuri kubiriko biraba mu Burundi kandi ko bikwiye ko isi yose ibimenya. Raporo n'ukuri yasohotse ni raporo yadushimishije kuko yavuze ibiriho. Mu gihe leta yoyo yirigwa iraririmba ati vyose birera ngo de abo bahinga ataho begamiye, ataco bapfa n'u Burundi, ataco bapfana nabo baba badashigikiye leta y'u Burundi, bamaze kumviriza abantu bashika ku majana 9 mu bakorewe amabi, niho basohora ico cegeranyo kiza kitwereka ivyo twari tuzi, kiza gisubiramwo ivyo abaharanira agateka kazina muntu mu Burundi bama bavuga imisi yose. Ariko kwera leta yo ivuga ati abo n'abatwanka, uno munsi sinzi ko baheza avuga yuko iyo komisiyo ari ico bapfa. Leta y'u Burundi iyo komisiyo yarabasavye kenshi ati turagusavye twugururire tuze kuraba, kuvuga ko hari ivyo bahuguza, ivyo batubarira tuze kwirabira. Baranse kuko barazi neza yuko bahashitse bobona ibibi gusumba. Ajya amafosi commune bahamvyemwe abana b'igihugu, barazi ko ari haboca bayerekana, rero barazi ko ari ico biyotsa. Ariko rero iyo raporo ije yerekana neza ko bigoye kunyegeza umwotsi mu gihe inzu iriko irasha. Ni raporo rero mbona ko haba akarere turimwo ija kubafasha kugira ngo batahure neza ibiba mu gihugu, kuko bobo umenga ibiba ntibabibona. Haba Tanzania ivuga ati impunzi nizitaye ibintu bigenda neza, ngiraho babonera iyo raporo barabona ko bitagenda neza nkuko leta y'u Burundi ibabarira, kuko ingorana aho zihagaze abenshi bumviriza uruhande rumwe. Turibaza kandi ko n'ishirahamwe mpuzamakungoni rizoheza rigakoresha iyo raporo icibereye kugira ngo ayo mabi ahagarare. Ikindi gihambaye cane nuko iyo raporo ntibayikorera amahanga gusa, bayikorera na twebwe abarundi kugira ngo turabe ingene twova mu ngorane turimwo. Uburundi ntibutegerezwa kwama buriko bucugwa bufuni na buhoruku. Ni vyiza rero ko abarundi baba bimbere, baba abari imbere mu gihugu, baba bagihunze batangura kwiyumvira ingene bogisanasana, ayo mabi agahagarara,
Uburundi bugasubira kuba igihugu gitemba amata n'ubuki. Aha umuntu yo kwibutsa ko uwo mugwi watanguye igikorwa cawo mu 2016 ivyo vyegeranyo bikaba vyakozwe ataburenganzira ufise wo kwinjira mu gihugu leta y'u Burundi ikaba yaranse kubufasha muri ico gikorwa cawo.